bakunzi b'ijambo ry'Imana, bakunzi bahuri CANAAN TV, ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Umwami Yesu abahezagire. Uni wa mwanya uko dusangira amajambo y'Imana, kuko amajambo y'Imana niyo fungurwa ya runo rugendo. Reka dushime Imana data mu izina rya Yesu Kristo. Turagushimiye kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe bwinshi. Turagushimiye ko twagiriwe imbabazi nawe Kristo, ukatwitangira ugapfa kubw'ivyaha vyacu kugira natwe turonke ubugingo. Warakoze, icubahiro ni icawe. Rero ni wa mwanya mwiza uko dusangira amajambo yawe. Reka rero mpwemu wawe yera atuyobore mu izina rya Yesu Kristo. Rino jambo Kristo rigira ubushobozi n'ububasha mu mitima yacu. Urakoze mukunzi wacu mwiza ko wumvise gusenga kwacu, ni mu izina ryawe Yesu tubisenze, amen. Reka dusangira amajambo y'Imana dusanga mu gitabo c'Itanguriro ibice ni 22, dusome ku murongo wa 12. Turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Aramubarira ati, ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire ico umugira, kuko noneho menye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Dusome no kuri 15. Maze umumarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera ahamagara Aburahamu ati, ndirahiye ni kuhoraho agize, kuko zivyo ntunyime umwana wawe kandi ari kinege. Eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kukugwiza nzokugwiza, uruvyaro rwawe rungana n'inyenyeri zo kwijuru, canke n'umusenyi wo mw'isesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwegukira amarembo y'abansi bago. Kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha, kuko wanyumviye. Yesu nashimwe. Ubu yari umusavyi w'Imana Aburahamu. Igihe kimwe ntiyarazi Imana, igihe kimwe yari ngo kwa Setera. Isetera yari umuntu akora ibintu vy'igirwamana, yari umuntu abibaza, yari umuntu abibumba, ariko Aburahamu mu mutima we akibwira ati, iyi si Imana. Nta mana bagura, nta mana banura, nta mana banikira. Arabona ko atari Imana koko. Imana iri mu ijuru irabona ko hari umuntu yayitahuye, iraheva iramuhamagara, iramubwira ngo, Aburahamu we, va mu gihugu cawe uje mu gihugu nzokwereka. Yesu nashimwe. Aburahamu yumvira Imana, afata urwo rugendo. Aburahamu hari ikibazo yari afise. Aburahamu ntiyavyara, yaramaranye igihe n'umugore wiwe, ariko nta ruvyaro bari bwabone. Yesu nashimwe. Igihe kimwe rero Imana imusezeranira ko izomuha uruvyaro. Yesu nashimwe. Aburahamu ahagera igihe Imana imushitsako amasezerano, imuha umwana. Uwo mwana aramuvyara, bamwita Isaka. Umwana aho ageze kuryoha, umwana akuze, umwana amaze kugenda. Yesu nashimwe. Imana irabwira Aburahamu ngo, genda untangere ko ikimazi, urya mwana wawe w'ikinege nyene. Haleluya. Aburahamu yumvira Imana, aravuga ngo mvuganye n'Imana. Aragenda avuga, niwe wamumpaye mu busaza, wamumpaye, wamunsezeraniye ko ari we uvuze, sinoreka kukumvira. Arahaguruka aragenda atwara umwana wiwe. Amajambo rero dusomye, yarageze igihe umwana yari amaze kumuboha mushize ku gicaniro, ngo aramvuye inkota agira musogote. Ariko umumarayika wo mu ijuru ngo aramuhamagara avuga ati, ewe Aburahamu we, oya sigaho, ntihagire ico ukora kuri uwo mwana, kuko Imana yabonye ko wayumviye. Haleluya. Yesu nashimwe. Aca amubwira no majambo yo ku murongo wa 15, guhera kuri 15. Avuga ati, maze umarayika w'Uhoraho ari mu ijuru arongera aramuhamagara. Yesu nashimwe. Ati, ndirahiye ni kuhoraho agize, ko wanyumviye ugatanga umwana wawe w'ikinege, ntumunyime, ukanyumvira. No kuguha umugisha nzoguha umugisha, no kukugwiza nzokugwiza. Yesu nashimwe. Haleluya. Amaze kumubwira ivyo, Aburahamu kubwo uwo mwana wiwe, Imana imubwira ko izomuha uruvyaro, izomugwiriza uruvyaro. Kandi yari umutama, kandi yarabona ko atabandi bana benshi azovyara, ariko hari uruvyarwa yari karabwirwa. Yesu nashimwe. Urwo ruvyaro yari Kristo Yesu.
ni uruvyaro rwo muri Kristo Yesu. Uwo mugisha ni Kristo Yesu. Yesu nashimwe kuko Aburahamu kubwo kumvira Imana hari ico yari kirakora muri Aburahamu imubwiye ngo utange uwo mwana wawe w'ikinege. Imana nayo yari yiteguye kuzotanga umwana wayo w'ikinege. Aburahamu rero Imana abona ivy'Imana nayo yiteguye gukora. Aburahamu yemeye kubikora kuko Imana yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo adupfire. Yesu nashimwe. Yesu yabaye ikimazi, nico kimazi Yesu, nico kimazi ubu uye duhereza. Yesu nashimwe. Nico kimazi Yesu yarihereje nk'ikimazi kizima, nta mapfizi, nta mpene, nta ntama tugihereza. Yesu nashimwe. Ariko hari ico duhereza, ubu duhereza iri jambo ry'Imana. Haleluya. Ubu turabahereza ijambo ry'Imana kandi iri jambo ni Kristo. Iri jambo ni Kristo. Kristo nawe niwe yitanze ku musaraba abikimazi coza ivyaha, abikimazi cejejwe. Yesu nashimwe. Gihimbara Imana kuko Imana iturabiye muri Kristo Yesu itubona yuko twejejwe. Nk'uko Imana irabiye mu kimazi yabona yuko abacumuye kera bagitanga ibimazi, bagitanga inka, bagitanga amapfizi, bagitanga impene, yabona yuko bejejwe ku bwayo maraso y'ivyo bikoko. Rero amaraso ya Kristo nayo ayaturabiyemo abona ko twejejwe ivyaha vyacu. Yesu nashimwe. Aburahamu akora ikintu gihimbara Imana. Imana iravuga ngo Aburahamu we, ko ari wowe wemeye ukampa umwana wawe w'ikinege, nanje nzoguha umugisha, uruvyaro rwawe nzoruha umugisha, uruvyaro rwawe nzorugwiza, uruvyaro rwawe ruzoba abanyenkomezi mw'isi. Yesu nashimwe. Haleluya. Ubwo ruvyaro, uwo mugisha yariko arasezeranirwa, umugisha ni Kristo Yesu. Si umugisha w'amafaranga, si umugisha w'ubutunzi, si umugisha w'ivyo kurya. Eka hari umugisha udasanzwe. Yesu nashimwe. Kuko Kristo Yesu ijambo ry'Imana avuga ngo umugisha uratungisha, umugisha uratungisha. Yesu nashimwe. Ariko asezeranirwa ikintu gikomeye, aravuga ngo mugo ruvyaro rwawe. Yesu nashimwe cyane. Amahanga yose nihazohererwa n'umugisha. Hari umugisha Aburahamu yahawe kandi no mu ruvyaro rwiwe. Haleluya. Mu Aburahamu turiko turaraba ibisekuru vya Yesu nkuko muri Matayo vyanditse igice ca mbere atubwira ingene vyagiye birakurikirana kugera he kuri Aburahamu. Hamwe umugisha waturuka, ni ukuvuga aho Kristo Yesu yaturutse. Yesu nashimwe. Kumvira Imana rero amajambo atwigisha iki? Aburahamu yatanze ico yarafise kandi ico yasengeye imyaka myinshi, ico yababarijwe imyaka myinshi. Yari yarababaye adafise uruvyaro. Kubaho udafise uruvyaro birababaza, kumara igihe utararonka umwana birababaza. Wewe yamaze igihe kinini hama heva abona uwo mwana. Yesu nashimwe. Ariko amaze kumubona Imana iramubwira, iramugeza, iraba urukundo yifitiye, iramubwira ngo numpe uwo mwana. Yesu nashimwe. Ariko hari ikimenyetso Imana yagomba kwikorera, hari ikimenyetso Imana yagomba gushitsa. Yesu nta kintu na kimwe Imana yigeze ikora itariki yerekana Kristo Yesu, itariki itegura Kristo Yesu. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Rero yari kiravuga ngo nanje hari umwana w'ikinege nzotanga ku isi agapfa. Uwo wiwawe Aburahamu we, uwo ntiyocungura, uwo ntiyoshobora kugucungura, uwo ntiyocungura amahanga, ariko hari ikinege nzotanga. Haleluya. Niyo mpamvu Isaka umumarayika yamubwiye ati ntihagire ico ukora kuri uwo mwana, ariko raba intama ngaho, hari intama atarazivuye, atarazo wahayisize. Iyo ntama arayitanga mu gishingo ca Isaka. Hari umwagazi w'intama ni Kristo Yesu, niwe twahawe. Yesu nashimwe. Aho mwagazi w'intama rero, iyo ntama yasigura cari ikigereranyo ca Kristo Yesu. Rero Aburahamu arumvira, natwe tugomba kumvira. Iyo twumve, iyo Imana hagize ico itubwira, iyo Imana umvise mu mutima wawe iriko kugobera ngo kora iki, hari impamvu ibikubwiye, hari ico ibigomba kwikorera, hari umugambi w'Imana ku bugingo bwacu. Yesu nashimwe. Nkuko hariho umugambi w'Imana Imana ariko irategura, hariho plan y'Imana idasanzwe yateguye kuva umwana w'umuntu acumura. Iyo plan Imana ariko irayitegura yari kirayibandaniriza muri Aburahamu. Avuga ngo Aburahamu abona Imana agiye muri plan y'Imana neza. Imana iravuga ngo ntibihereraho, Aburahamu nzokugwiza, Aburahamu nzoguha umugisha, Aburahamu umugambi wanje uzobandaniriza muri wewe, uzobandaniriza mu ruvyaro rwawe. Niyo mpamvu Imana yagenda ibwira Isaka ngo nzoguha umugisha. Haleluya. Ikabwira Yakobo, Isaka ahezagira abana biwe, yarahezagiye Yakobo. Yesu nashimwe. Umugisha turibuka Esau aza ngo akarira
mugisha akabaza se ngo nta wundi wasigaranye, aramubwira ngo ya ntawe nasigaranye namaze kuwutanga. Yesu nashimwe, kuko umugisha wari umwe, yari Kristo Yesu. Haleluya. Kuko ubutunzi yari abufise, Esau ubutunzi yari abufise. Turibuka igihe yari yarahunze Yakobo asubiyeyo ngo yaragiye amugabira ibintu kugira ngo basubize hamwe, kuko yaragiye amutwaye uwo mugisha. Aramubwira ati nanje ibintu ndabifise, ibintu yarabifise, ariko hari ikintu kimwe uwo mugisha atarafise. Haleluya. Uwo mugisha niwe nawe Yakobo nawe yagirika ahezagira abana biwe, yarahezagiye Yuda. Yesu nashimwe, aramuhezagira. Hari ijambo ry'Imana riri mu vyahishuriwe Yohana ngo vuga ngo intare yo mu muryango wa Yuda. Haleluya. Uwo ni Kristo Yesu. Rero hari umugisha wagiye uhererekanwa kugera ku ruvyaro, kugeraho Kristo Yesu aza hano mw'isi. Rero iyo umuntu agiye mu mugambi w'Imana, iyo Imana ikubwiye gukora ikintu gikore, ntubuze impamvu ikikubwiye. Kandi iyo ugikoze hari ikintu nyamukuru, hari ikintu c'agaciro Imana iguha. Iyo uhevye ivyawe, iyo uhevye ivyakunezereza, iyo uhevye ivyari bigufitiye ikimazi, Yesu nashimwe, kubwa Kristo hari uwundi muhezagiro udasanzwe uronka. Aburahamu aronka umuhezagiro udasanzwe kubwo kwemera guheba Isaka, kubwo kwemera guha umwana wayo wiwe w'ikinege, kubwo kwemera guha umwana yamariye igihe n'igihe asengera, kubwo guheba umwana yamariye igihe n'igihe asezeranirwa n'Imana. Aravuga ngo ko ari Imana yavuze. Umva ndakubwira, Imana ikavuga. Yesu nashimwe, ntukirengagize ijwi ryayo, kuko hari umugambi Imana igomba gukorera muri wewe, hari ico igomba kwikorera muri wewe. Yesu nashimwe, dukwiye kubaho twumvira Imana nkuko Aburahamu yumviye Imana. Amaze kumvira Imana, Aburahamu n'abamukomokako bose bagiye bagira umugisha, kandi urwo ruvyaro natwe ngo turi abana ba Aburahamu kubwo kwizera. Haleluya. Imana kugira ngo uruvyaro rwa ruzongana n'umusenyo ku kiyaga, ruzongana n'inyenyeri. Yavyaye nta bana benshi yavyaye. Yesu nashimwe, ariko banganye. Natwe twitwa uruvyaro rwa Aburahamu, abamenye Kristo Yesu twitwa uruvyaro rwa Aburahamu mu bwo kwizera, niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero turakwiye kugenda twemera ico Imana ivuganye nacu, ico Imana itubwiye tukagikora, tukagendera mu bugororotsi bw'Imana. Nubwo twebwe twoba tubona mengo ntibishoboka, nubwo twebwe twa tubona mengo ni bibi, kuko nta nzira y'Imana iba mbi. Yesu nashimwe, uko ibisa kose, uko nta nzira y'Imana ibamananiza, uko wowe uyibona kose, komereza muri iyo nzira nyene. Nimba ari Imana yaguhamagaye, ukomereze mu muhamagaro wawe. Ari Imana mwavuganye nayo, ukomeze uko nyene, ntudeviye, ubandanirize mu nzira Imana yaguhamagariyemwo, ukora ico yakubwiye. Nta buhombe uzosangamwo, ariko Imana izoguheramwo umugisha, Imana izoguhezagira, kuko ngo nta wahevye ivyiwe. Yesu niko yabwiye abigishwa, nta wahevye ivyiwe ngo amukurikire uwo atazobishumbushwa umurengera. Umwami Yesu yabampezagirire. Yaraye amajambo y'Imana. Reka dushima Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, turongeye kugushima Kristo Yesu kubw'amajambo yawe. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye Data wera, kuri Imana utigera utamurodo umuntu, ariko imubwiye ngo jana inzira, iyo nzira ibishika. Nubwo Kristo Yesu twebwe tuba dufise amadidane, ariko aho ducishije aho niho hari imihezagiro yacu, aho ducishije aho niho hari umugisha wacu. Mu izina rya Yesu Kristo, reka rero amajambo yawe ashishikare kuduhindura, dushishikare mukunzi wacu mwiza kugira mu nzira yawe, kuko inzira zawe ziragororotse. Kandi ijambo ryo muri Yesaya tubwira ngo nubwo yoba impumyi, mu nzira yawe ntazoyizimira. Urakoze rero Kristo, kumvise ugusenga kwacu, mu izina ryawe rya Yesu tubisenze. Amen.